ari hano hagati muri twe ndamuhimbaza Yesu uri hano muri kano gatondo Mana tukudugirisha amashimwe yacu kuko wewe uri niho niyo mpamvu tuguhimbaza kandi ngo waturemeye kuguhimbaza Mana mu ntumbero yawe uturema Mana waturemeye kugira ngo tuzoguhimbaze waturemeye kugira ngo Mana tuguhe amashimwe niyo mpamvu Mana tugushimiye kano kanya Mana tuvuga Mana ngo uri hano kandi tuguhakaze ngo banayubana natwe Mana kuko uri niho wewe urashoboye kandi urahambaye Mana turaguhaye icubahiro turaguhimbaza Mana turaguhimbaza uko uri hano uko uri kurakora ku mitima y'abana bawe uri kumwe natwe ngwino wikorere turaguhimbaza Mana urabereye Mwami Yesu urabereye Papa. Here is my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Nguhaya amashimwe, nguhaya amashimwe, amashimwe yose, akira amashimwe yose Mwami Mana, akira amashimwe yose, nguhaya amashimwe, amashimwe yose, niwakira amashimwe, akira amashimwe, n'amajwi yacu nguhaya amashimwe, amashimwe yose, akira amashimwe, amashimwe yose. Mana turaguhaye ikaze kano kanya nutemvito Seigneur wewe abari uganza ntabari jewe ngaragara ariko Mana abari uhabwa icubahiro muri vyose Mana ntabari twebwe ariko izina ryawe Mana rihabwa icubahiro ntabari twebwe dushigwa hejuru abako ari urushigwa hejuru Mana ntabari twebwe Mana tuvugwa abako ari wewe wamamazwa Mana niyo mpamvu tuguhaye amashimwe tuguhaye kaze mu ijambo ryawe Mana ngo bari ugaragara abari uganza abari uvugwa. Ndashaka tuganire ku kintu bagumye bakivuga ngaha bose abantu bose bacenga bagumye bakivuga guhimbaza Imana kukuri. Mbega ni bande bakwiye guhimbaza Imana mukuri? Ni gute twohimbaza Imana mukuri? Ejo ndiko ndasenga naraje ngaha mu ijoro shitse ngaha message nateguye irahinduka numva iki kintu guhimbaza Imana kukuri. Keshi twumva guhimbaza Imana iyo tuvyumvise twumva muzike, twumva ama instrument, twumva amajwi aririmba, ariko Imana irifuza ko turengera ivyo vyose. Uguhimbaza Imana kukuri kurengeye ivyo vyose. La vraie adoration irengeye ivyo twumva ivyo dukora ngaha. Imana ishimwe cyane. Keshi turumva ngo kumva ngo muzike ngo duhimbaza Imana, ariko adoration novuga ko l'adoration précède la musique. Sinzi ko mu gitawe cyo kintu l'adoration précède la musique canke iprésede ibi vyose kuko n'ubuzima tubamwo bwa misi yose. Imana ishimwe cyane. Dawidi yarabitahuye aravuga ngo notanga ibimazi vyose des orcost sishobora gutanga ikimazi ataco kintwaye. Ntushobora gutanga ikimazi, yavuze ngo sishobora gutanga ikimazi ataco kintwaye. Haleluya. Natahuye ikintu mu bintu David yavuze harimwo ibintu bishika bine. Harimo ikintu cyo kwiyabandona, guheba. Harimo n'ikintu cyo kwisumeta, guca bugufi canke kwishikana. Harimo n'ikintu cyo gutanga, kwiyofra nk'ikimazi. Hakamo n'ikintu se rendre lui-même,
ni ibintu umengo na maverbe umenga arasa, ariko ni ibintu Imana uno munsi isaba. Ivyo nivyo bigize umutima wa adoration. Guhimbaza Imana birengeye vya bindi tuza tugakora nga, birengeye vya bindi batubwira ngo ku munsi wa kane tuze guhimbaza Imana. Dawidi yarabita avuga ngo sinotanga ikintu ataco kintu hayi, sinotanga ikintu ataco kimaze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gusinotanga ikintu ataco kimaze. Nukuvuga iyo uri kurahimbaza Imana bikuzana gutahura umutima w'Imana, bikuzana gutahura icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, bikuzana gutahura ingene wo kwigenza, ingene wo kwifata. Uwo mutima uza imbere y'Imana, Imana ishaka umutima umenetse uzana imbere y'Imana. Imana nikeneye umuntu aza yivuga ngo Mana ngo ndaguhimbaza kuko wampaye. Imana ituhimbaza kubw'ivyo yaduhaye, ariko tuhimbaza kubw'iciri. Nituhimbaza kubw'ivyo dufise, ariko kuko hari n'abandi babifise batari no mu Mana, ariko tuhimbaza kubw'iciri, kubw'ico yakoze ku buzima bwacu. Reka dusome igisomwa, siniko dufasha gusoma, reka nisomere muri Luka igice ca 18. Ndashaka twige kuri ino nkuru y'aba bantu babiri, ku murongo guhera ku murongo w'9 gushika ku murongo w'14. Luka 18 guhera ku murongo w'9 gushika ku murongo w'14. Ni umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Ni inkuru tumaze kumva. Haravuga ku murongo w'9, uwo mugani nawo awucira abiyemera ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Abiyemera ko bazi guhimbaza neza, abiyemera ko bazi gutazira neza, ko bagororotse bagakengera abandi bose. Avuga ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asenga ku mutima wiwe ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza kori. Mumvirize neza ibintu byose yariko aravuga. Mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri, ntanga 10 c'ivyo ndonka vyose. Ariko amutoza kori ahagaze kure, ntiyegereye, ahagaze kure, ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyavyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse aja iwe ahariwe, ariko umufarisayo we haba na gato. Kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Turavyo muri iki kintu cyane, ni inkuru harimwo abantu babiri. Harimwo umugabo umwe w'umufarisayo. Inkuru y'abafarisayo murayizinda kwinjira mu ngene bari bameze. Bari abantu bishira hejuru, bari abantu bubwibone, bari abantu babona ko nibo bantu bize gusumvya abandi, bari hejuru y'abandi. Niyo mpamvu hatangura ngo uyu mugani nawo awucira abiyemera ubwabo ko bagororotse. Uyu mufarisayo aravuga ati ku murongo wa 11 ngo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, sinzi impamvu yasengeye ku mutima yongera yatinye kubivuga kugira ngo wa mutoza kori ntamwumve, yari ampande vyeka aramuvugako. Aravuga ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi, ndagushimiye yuko ntameze nka naka, ndagushimiye yuko ntafise inzu nk'iya naka, ndagushimiye yuko jewe ntambara nka naka, ndagushimiye ko jewe ntavuga nka naka, ndagushimiye ko jewe ntahimbaza nka naka. Iyo mfashe mikrofone biracika,
iyo ufashe mikrofone n'amabafure arajugumira. Arabandanya kuri umungo wa 11, ndagushimiye yuko nameze nk'abandi bose abasahura. Aho yareka avuga nde? Ni bande basahura? Abatoza kore. Atanguye kumuvuga, muga mwibuka ikabivugira mu mutima, ntamwumva ntari ampande yiwe. Ngo abagabitsanya, abasambanyi canke n'abameze nk'ujya, none haciye nk'abameze nk'ujya mutoza kore, bari kumwe ariko ntiyumva ibyo ariko aravuga. Muyumvire, iyo yari kumva ibyo ariko aravuga hampande yiwe, nukuvuga wa mutoza kore yari guca atakaza intumbero yiwe. Nagaje kwiyumvira kubera iki ngo yabivuge, ngo yibwiye mu mutima, arasengera mu mutima, ntiyavugira hejuru, ntiyavuga ngo Mana ngo je simeze nk'uriya amwumva, ariko yibwiye mu mutima, avugira mu mutima ngo simeze nk'ujya babandi babasuma, babasambanyi, babandi bakora ibi nibi nibi. Umvize ku mungo wa 12, ngo mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ica 10 imisi yose. Ivyagezo ndabikurikiza neza, canke ivyo ndonka vyose. Ariko wa mutoza kore ngo ahagaze kure. Hari indirimbo kera twaraturirimba, ngira Pasteur marayibuka, yaravuga ngo umunyabyaha yagiye mu rusengero gusenga, ahagarara kure ikubita mu gituza. Haleluya. Twaba turimba indirimbo y'aba bantu bo ngaha, ati Imana mbabarira zi yuko ndi umunyabyaha. Haleluya. Umutoza kore aratahura ngo ahagarara kure, ntiyagomba no kurangamiza. Nukuvuga sinibaza, sinzi aho yari ahagaze, ariko yaratinya, yari kure, ntiyashobora kwegera ahera, ntiyashobora kwegera ahera. Nageje kuraba aba bantu babiri, umwe yari karihimbaza avuga icari, yaje azanye ibintu aje kuvuga, aravuga ngo je simeze nk'abariya, ngo je simeze nka naka, je sinkora nka naka, je sisambana nka naka, je siniba nka naka. Ariko umutoza kori ugeje kuraba, yazanye umutima umenetse imbere y'Imana, yazanye umutima urondera Imana, yazanye umutima wo kwihana, yazanye umutima wo guhimbaza Imana, yazanye umutima wo kuri urondera Imana. Ntiyaje avuga ngo Mana ngo jewe ngo narakoze ibintu, ariko yaje avuga ngo Mana umbabarire. Nguko guhimbaza kukuri Imana irondera. Imana irondera abantu bazanye imitima yihana, imitima iciye bugufi. Uyu mugabo w'umufarisayo yarazi yuko gutanga ibigira 10 kuzana ibimazi, gukora iki byose ari byo bituma yemegwa imbere y'Imana. Ari ugereje kuraba, urabona yuko wa mutoza kore ngo yatashe ahariwe, yatashe ababariwe, yatashe yarekuriwe, aruhutse mu mutima. Ugerageze wiyumvire, umufarisayo yatashe aruhutse, yatanye kwa kwidodomba kwiwe, kwa kubona kwa ruta abandi, kwa kubona kwa sumba abandi, arengeye vyose. Uyu ikintu kimuranga nico nisi ubwibone, yarangwa n'ubwibone. Uno munsi abafarisayo barahari, muri kino gihe cy'uno munsi barahari. Hari umuntu akuraga ngo je simeze nka naka, murazi muri ya muryango wo kwa naka, ngo twebwe urumva ngo umuryango wacu ntitumeze nk'abariye, ntituvuga nk'abariye. Man, jishobora kwicara nka umwe. Nigeze kumva ahantu mu ishengero rimwe, umuntu umwe aridogera ikintu, mwumvize ni ikintu kiri banal. Reka aridoga ngo ujya muntu yicara imbere yanje ngo ni muremure, ngo arankingira ngo simbona imbere. Mwije niyumvira, none ko widodomba ujya muntu aragukingira ntubona imbere, genda wicara ahandi, kwe guma ngaho. Hari utuntu twinshi tugenda tuba, ugasanga urumva bigutuma kumva yuko umengo uri hejuru y'abandi, uri hejuru y'ibi. Ariko ukozwe ayo siyo majambo, siko gusenga Imana ishaka. Kuko iyo tuvuga guhimbaza, gutazira,
no gusenga. Dushobora gutandukanya gutazira no gusenga. Iyo uje imbere y'Imana kenshi twakunda gukoresha amajambo ngo louange et adoration. Louange novuga ni guhimbaza mu Kirundi, ariko adoration ni gutazira. Iyo uri kuratazira Imana ubwira Imana iciri, urayivuga. Kera bara batubwira umugani baca mu Kirundi ngo umuntu wese yivuga uwamugabiye. Uramuvuga, ukamwivuga, ukamuvuga, ukamutazira, ukamuha amajambo, yitwa ndiho, yitwa ndashoboye, yitwa ibi, ni Jehova Jire. Uramutazira, ukabivuga, ukavyatura. Ariko uyu mugabo yaje yivuga, ntiyaje avuga Imana. Mutahure neza, uyu mugabo yaje yivuga, nta kintu na kimwe yavuze cerekeye Imana. Ariko uyu mugabo yaje azanye umutima wo kwihana, arondera Imana, arondera kumenya Imana. Biga muri abantu babiri nagerageje kwimva ninde yarazi Imana, naho ujya ari umunyavyaha. Jese nibaza ko umufarisayo Imana yarazi ariyo Mana y'ukuri. Paditu yari Imana yarabwiwe, yarumvise, yari Imana yumva. Ariko ugerageje kuraba, nashaka dukompare n'ikindi gisomwa cyo muri Yohana igice cya 4. Naho nyine tuza gusoma gusa. Yohana igice cya 4 ndasoma guhera ku murongo wa 20 gushika ku 24. Haravuga ngo kamere kuri 19. Umugore aramubwira ati, mwami, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uriya musozi, ariko mweho muvuga ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Abandi bantu babiri bafite ibintu bitandukanye, umwe ku musozi, ubundi Yerusalemu. Aramubwira ngo, Yesu aramubwira ati, nyizera wa mukenyezi we, igihe kija kuza sikuri uwo musozi canke Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. 24. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Umugore, murazi inkuru y'umugore, ni wa mugore umusamariyakazi Yesu yasanga ku iriba. Aramubwira ivyiwe vyose, aratangara Yesu yuko ashoboye kumenya ibintu vyiwe vyose. Sinza gusubira mu nkuru yose, ariko ngaha ku murongo wa 19 ngo umugore aramubarira ati, ndabona ko uri umuntu w'Imana avugishwa n'Imana. Aca aratangura kumudondagurira ati, Yesu urabizi basogokuruza bacu basengera hariya ku misozi, basengera hariya ku misozi, ati ko kumbwira ko tukwiye gusengera Yerusalemu. Yesu aramubwira ati, nyizera mukenyezi, cyangwa ari mabese bavuze nyina wanje, nyizera mukenyezi. Aramubwira ati, igihe kiraje kandi kirashitse, aho abasenga batazoba basengera ku misozi canke i Yerusalemu, ariko bazosengera mu mpwemu no mu kuri. Haje abandi bantu babiri. Uyu mugore yarafise akamenyero yuko bobo basengera ni ku misozi, ni vya bindi yarabayemwo, ni kwa gutazira ko kuwa kane, ni kwa guhimbaza ko kuwa Mungu tubemwo, ni kwa kundi nyene niko bimeze, ni kujya nyene biteza kugenda piyo. Uravyumva nta gihinduka. Ariko Yesu aramuhinduza. Jeni yaramuteye confusion. Atanga kumuzenze gusenga mu mpwemu no mu kuri. None twe twasenga he? Twasenga gutse. Ambwa ati gihe kiraje kandi kirashitse, abasenga batazoba basenga muri ka kamenyeri, abasenga batazoba bahimbaza kwa kundi nyene bari bamenyereye, ariko ibihe bigiye guhinduka. Ibihe bigiye guhinduka aho tuzosenga mu mpwemu no mu kuri.
aho imitima yacu izuba ari imitima irondera imana, atari imitima irondera ibyo twabayemwo, irondera ibyo tumenyereye, ariko imitima irondera ihinduka, imitima irondera guhinduka, imitima irondera kuba muri bishasha. Hariho guhimbaza Imana ikiraduhamagariramo. Aba bantu babiri twatamwe dusoma, umwe yari umufarisayo, undi yari umunyavyaha. Byitwa ko ari umunyavyaha, murabeza abatoza kore bafata ko ari abantu b'abanyavyaha, bariba bagakora ibibi byinshi kuko bari bafise ububasha bwo kubikora. Ariko Yesu ni yaravye wa wundi aza avuga ngo je Yesu ngo nukuri, ngo yikubise mu gituza, niko bavuga, ngo yikubise mu gikiriza, avuga ngo jewe uraza abantu, hari umuntu iyo muhuje jewe ndi umwana wo kwanaka, jewe uranzi jewe, ariko ujya mutoza ko isiko ya Jamisi yaje n'umutima uciye bugufi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana yifuza kutubona natwe tuhimbaza umuhemu no mukuri. Hari ibintu bitatu nashoboye gukura muri ivyo bintu. Icambere, duhamagarirwa guhimbaza Imana mu bumwe hamwe n'abandi. Uyu mugabo yareka himbaza Imana wenyine, yareka avuga Imana wenyine. Aho yakubwira wa mutoza akora ati ngo duhimbaze Imana, dusengere hamwe, atangura kwivuga, jewe Mana urabizi, je simeze nk'ujya, je simeze nka naka, jewe singenda nka naka, simvuga nka naka. Ariko Imana ntiduhamagara guhimbaza Imana imitima yacu itari hamwe. Imana iduhamagara kwihimbaza dans l'unité avec les autres. Iduhamagara kwihimbaza mu bumwe hamwe n'abandi. Nivyo bivuga kujya murongo wa 11. Uri kuraraba yari isenganye wenyene, ntiyari kabwira Imana. Bose baje guhimbaza Imana, bari baje gusenga bose. Bose bari baje gusenga. Wiyumvira uno munsi tuje ngaha muri Minevame, abo bo kuri uruhande ngaha bari kubasenga ivyabo, aba nabo bavuga ivyabo, bajya bavuga ivyabo. Abagabo niko bari bameze, umwe wese kasenga ivyiwe, karahimbaza ukwiwe, undi ahimbaza ukwiwe. Wiyumvira ko iryo shengero ryo carimera gute? Wacaba confusion, wacaba kajagari. Ariko Imana iduhamagara kwihimbaza mu bumwe, turi hamwe twese, mu rukundo n'umunezero umwe, tuyihimbaza mu bumwe twese. Haleluya. Uyu mugabo ntiyari yatahuye Imana y'ubuntu. Yarazi yuko Imana ari Imana y'abantu nyene bazi kwishira hejuru, bazi kwivuga. Ariko uyu mugabo wa kabiri yaratahuye yuko Imana igira ubuntu. Imana ni nyabuntu, Imana nitanga kubera ko nguje nguri umuntu ahambaye, cyangwa kubera ko uje wivuga. Ariko Imana igirira ubuntu umuntu wese yicisha bugufi. Imana igirira ubuntu wicisha bugufi. Haleluya. Uyu mugabo umufarisayo, uri kurabiraba usomye neza muntu uzi kuraraba, umufarisayo ateza kuba ari mu bantu bino kwita les leaders spirituels. Ariko raba yateza kuba ari umuntu uvuga ko niwe muntu yoba ari kuba ari mature gusumvya wa mutoza kore. Ariko uri kuraraba ntiyatahuye ico Imana yashaka, ntiyatahuye uko Imana yashaka ko ayihimbaza, ntiyatahuye uko Imana yashaka ko ayihimbaza mu mpwemu no mu kuri. Kuko ntushobora kuyihimbaza mu mpwemu ngure kuyihimbaza no mu kuri. Ivyo bintu birajana. Uyu mugabo aravuga ati je simeze nka naka. Yarazi ko ari umuntu ahambaye, yarazi ko ari umuntu akomeye, yarazi ko ari umuntu ashoboye. Urumva Imana icimwishura n'ingoga. He was boasting himself. Yari ko arishira hejuru, yari ko arihimbaza wenyene. Yena mwise umuntu yihimbaza wenyene, yari arihimbaza, nabwo yari arahimbaza Imana. Ikindi kintu ca kabiri nuko dukwiye guhimbaza kwacu gukwiye kuba centre
ku Mana atari kuri twebwe gusa. Bikwiye kuba centre kuri ku Mana. Nta wundi muntu dukwiye kwadresa uguhimbaza ngo tuvuge Imana niyo nyene ikwiriye guhabwa amashimwe, niyo nyene ibereye gushimwa, niyo nyene ibereye gutazigwa, nta wundi. Nukuvuga ibyo tuvuga byose bikwiye kuba centre kuri we, kuko niwe atanga byose, niwe buzima, niwe mahoro, niwe atanga umunezero, byose ni ivyiwe. Iyo turabitanga, hari igihe ubwira Imana ngo Mana uri mwiza, ukibagira ko burya bwiza buca bukugarukako. Iyo ubwiye ngo Mana uri mwiza, si haleluya, iyo ubwiye umuntu ngo uri mwiza ntibukuzako, buguma kuri we. Ariko Imana iratandukanye. Imana iyo ubwiye ngo Mana you are holy, kwa kwera kwayo kuramanuka kukaza kuri wewe. Iyo ubwiye ngo Mana ngo ugira neza, mbega Imana irakeneye kugira neza ngo yuko kugira neza, ariko kuko ugira neza kuza kuri wewe. Hari amajambo amwe twamatwatura tuvuga, ariko nitumenye yuko bitugarukako. Icubahiro ni ic'Imana, ni cayo, kandi ngo nta numwe bigisangira n'ukuri. Nta numwe, ico ntagisangira n'umuntu numwe. Ariko ubwiza bwayo buramanuka, ukubaho kwayo kuraza muri twebwe, ubwiza bwayo kadusiga. Nta uragera kwa muntu bakubwira ati ibyo munge nasa kumengo warahindutse, uvuye gusenga wisonzeseje uronze, mugabo buzi ubwiza bw'Imana urakayangana. Niko vyagenze kuri Mose, yagiye ku musozi, agarutse yaraheyona, yarakayangana, kweke yari yuzuye ubwiza bw'Imana, yaravuye guhimbaza Imana. Bene data, ndabatsumirira ngo ikintu cyo guhimbaza Imana nikibi ikintu gisanzwe tumenyereye, nikibi ikintu tumenyereye, ariko bubuzima. Igihe uriko uragenda mwibara kuvuga uti Imana ndagushima, ndaguhimbaza Mana. Igihe uri muri bisi Imana ndagushima, igihe uri mu isoko Mana ndagushima, naho naboze ibiharage Mana ndagushima, ndaguhimbaza, ndagushima, naho ugiye kagura inyama jata naho se gura inyama ndagushima, ukayihimbaza. Aho uri hose ukamuri kurayishima, aho uri hose ugenda urayivuga. N'amajambo twatura n'ubuzima ni style de vie. Sibyo nza gukora nje ngaha dimanche, sibyo dukwiye gukora duhise ngaha ngo reka duhe asitora turongore. Oya, kujya siko guhimbaza Imana ishaka. Imana ishaka imitima ihimbaza, imitima iciye bugufi. Nico cya gatatu ngomba kuvuga ko uguhimbaza guteza gukogwa hamwe gufatanije no guca bugufi. Uyu mugabo ntiyaciye bugufi, yaje yivuga, yaje yihimbaza. Raba ngene yavuze ku murongo wa 14. Muri Luka 14 turasubiye handi twahera. Luka 18 umugabo yaje yivuga yishira hejuru, ariko urabe uyu mutoza kori ingene yavuze ku murongo wa 14. Aravuga ngo ndababwire uwo muntu yamanutse aja iwe ahariwe, ariko umufarisayo haba na gato, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Muri aba bantu babiri ninde yagiye yashizwe hejuru? Umutoza kori. Ariko vyamusavye ko akora iki? Ko yicisha bugufi. Vyamusavye ko ahimbaza Imana n'umutima uciye bugufi. Vyamusavye ko azi imbere y'Imana n'umutima utavuga ivyiwe, n'umutima uvuga ic'Imana iri, n'umutima urondera guharigwa, n'umutima urondera gutunganya. Kuko uyu mutoza kori yari umunyavyaha, yarakora vyinshi, yarakora ibintu vyinshi. Murabizi abatoza kori namwe, abatoza kori, haleluya, nta numwe, haleluya, ngaha nta batoza kori bahari, Imana ishimwe cyane. ariko Imana uko bumeze kose,
uko wowe usa kose, icyo wowe ukora cyose, Imana ikeneye umutima wawe, ikeneye umutima uciye bugufi, ikeneye umutima uyirondera. Uwo mugabo yaje ahimbaza Imana avec humilité, yaje ahimbaza Imana mu guca bugufi, yaje ahimbaza Imana n'amajambo y'umutima umenetse. Hari igihe umuntu aza ukaza uje kurondera Imana ukaza ukayihimbaza, haleluya, Imana ishimwe cyane, ukaza uyitasira. Jewe nabambwira madamu misi yose igihe ndiko ndasenga n'amashimwe gusa n'amashimwe gusa, kandi misi yose nshimye ndabibona biragaragara, kuko natawe yuko Imana novuga gute, sumupolisi, ariko Imana ni nyabuntu. Imana igira ubuntu, ukuje kose ukazana umutima wawe ukayishimira, biramanuka. Hari igihe uzobona uri kurahimbaza Imana ukumva inzuzi zo mu ijuru ziko ziratemba, ukumva amazi ariko aradudubiza, ukumva bitemba, ukumva bigenda. Ariko hari n'igihe ugenda gusenga ukumva birablotse. Reka ndaguha ibanga rimwe, ni waja gusenga ukumva biranze, ucuja mu guhimbaza Imana uyishimire, uzobona Imana ibikora. Imana ikeneye umutima uhimbaza Imana, ntikeneye ibi vyuma birashobora guhora. Ariko reka hari umugabo umwe, sinzi ko abakunda kumviza abaririmbyi, hari umugabo yitwa Matt Rhythm. Hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo I'm coming back to the heart of worship, it's all about you, it's all about. Murazi kandi ndirimbo yavuye habaye igihe mushengeri wabo, pasiteri wabo arababwira ngo bahagarike gukoresha ivyuma. Urazi miyumvira abaririmbyi babwiye uno munsi wamari ukwezi kose atavyuma bakoresha, sinzi ngene bo kwiyumva, naje singe no kwiyumva. Uyo mugabo arumvira, barahagarika. Nico gihe batanguye gutahura uguhimbaza kukuri. Aravuga ati bwa bundi nta numva ivyuma bivuga, nkumva umengo niko guhimbaza kukuri, nkumva amasembara aravuga, nkumva niko guhimbaza kukuri. Ariko niwe yaciye compose iyo ndirimbo, aravuga ngo mwami ndagarutse kuri we n'umutima uguhimbaza, ngo ndagarutse ku mutima uguhimbaza, I'm coming back to the heart of worship. Acavuga ngo it's all about you, vyose ni wewe, nta wundi, vyose ni wewe. Yatawe yuko biga vyuma birahari, ariko hari ikindi kintu akwiye gukora, umutima umuhimbaza, umutima umurondera. Nico uyu mugabo yahushije, yajazanye ibintu vyiwe guhimbaza Imana. N'ivyo Mana, ndatanga ikigira 10, ndakora ibintu mu rushengero, nditaha abagwaye, ndasengera abagwaye, nkagendera abakene, nkabafasha. Ivyo sivyo Imana ikeneye vya mbere. Namambwira abantu niyaba umuntu wa mbere ugiye mu ijuru ni HCR. HCR irafasha abantu, irabitaho, ikabaha byose byo bafungura n'ivyo bambara. Hariho guheba, natangwe mvuga nti hariho kwabandona, hariho guheba. Kugira uhimbaza Imana birasaba ko hagira ivyo uhevye. Ujya mutoza kori yararekuye, arasiga, aravuga ati ya mahera nahora ndonka ndayahevye, amwe naho niba babandi ndayahevye. Araheba, ariko aja kwitanga, kwishikana. Mbega uno munsi wumva wifuza kwishikanira Imana? Hari ibyo wumva woheba, hari ibyo wumva wosiga inyuma kugira ngo ushobore kuhimbaza Imana mu mpemu no mukuri. Guhimbaza Imana mu mpemu no mukuri nukugira ico uhevye, nukugira ico usize inyuma, ukagira ico urondera niyo ushaka gushika. Uyu mugabo wa mbere yatashe uko nyene, uyu mugabo wa kabiri ariko yatashe agabanya ikintu kimwe. Mwacumvise niki? Yaratsindanishirijwe, yarahariwe ivyaha vyiwe, niyatashe uko yaje. Ntugataha uko waje, ntugasubira inyuma uko waje. Ariko Imana irifuza yuko utsindanishiriza ugaharigwa, irifuza kuvyagira muri wewe, arifuza kuba muri wewe, amashimwe yiwe akadudubiza muri wewe.
uguhimbaza kwe ukadudubiza muri wewe imbizi z'amazi y'ubugingo, ubuzima bwiza bugatemba muri wewe. Hari igihe uvuga abantu bakakubona bagashaka kumviriza, n'ikindi gihe uvuga akavuga tujya muntu nanyarutse ahetse. Ariko igihe uvuga bashaka kumviriza hari ikiri muri wewe kidudubiza muri wewe. Hari ico Imana yashize muri wewe, hari ubuzima, hariho zoe, ubuzima bw'Imana buri muri wewe. Haleluya. Hariho ubuzima. Nituye nk'abandi twaravuga ngo zoe umunsi umwe nagiye mu ishengero rimwe ry'umukozi, hanyuma abantu bose duhuye ndabaza none mwiziki mwafashijwe ngo murabizi ngo zoe ndabumviriza bose zoe none zoe mwatahuye iki? Umvise zoe we yabyigisha arabisigura mugabo bobo ni zoe rababashaka uroboshaka zoe ugenda uravuga mu ndimi uriko uravuga zoe mugabo ukubaje ati none wiziki? Bene data, nimwava mu ishengero ntugashike hanze umuntu akubaze ngo no munsi mwize kuki, ureke kumusigurira, utahane zoe. Muri bo ngaro n'abatari bazi nico bisigura. None munsi hari ahantu ugenda nkamwe mugahura n'abantu kumugwa ko ravuga reboboshe ko rebosa napo bariko baravuga mu ndimi mugabo eske bize kuvuga mu ndimi. Ariko Imana irakeneye ubuzima butemba muri twebwe, irakeneye ubuzima bw'Imana muri twebwe bugaragare. Ntitubeho nk'abandi bavuga nk'uyu mugabo ngo jewe ngo ndazi gutanga ibi ndakora ibi nibi jewe nditonda n'umuntu agenda aciye bugufi. Jewe kera ngikizwa narinzi ko abantu bakijijwe abantu bagenda gutya na Bibiliya zinini baciye bugufi. Je natinye gutwara Bibiliya ngikizwa, twatuje de umuratuzi twatwara umufuko. Ariko nahura n'uwundi nkavuga n'ujya muntu ko yarakijijwe kunsumvya kweri ujya Jesu ndakira. Hari abazi gupima, abafise ibintu bya kristometre ngira ngo bazi gupima bakijwe cyane n'abatara. Uyu mugabo yarafise ngira ngo yarazi gupima, ngira yari yaripimye avuga ati je n'ukurindi wera wa mbere ndatunganye man, je ko nkora ibi ndatunganye man, je simeze nka naka. Ariko Imana idufashe kandi dushoboze yo kutagendera mu byo tubona, ariko turondere ico Imana ishaka, umutima uyihimbaza mu mpemu no mukuri. Uyu mugore yaratahuye aravuga, Yesu aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirashitse, nukuvuga nubunyene Imana nishaka kubiroporta ngo bishirejo. Igihe ni ikinyene cyo kurondera Imana tukayisenga mu mpemu no mukuri, tukava muri kamenyero, ntitugume ku misozi, ntitugume muri vya bindi ushango jeze imyaka 30 nkijijwe. Urumva uravyumva uravyumva na uravyumva. Rero hari ibintu bimwe bimwe twarengeye, uravyumva, hari ibintu bimwe twarengeye ntavyo urengera. Muri Yesu vyamara ibishasha, muri Yesu vyamara ibishasha. Uguhimbaza kwihimbaza mwe no mukuri ntibihinduka. Imana ishaka ko duhinduka, Imana ishaka ko tuzana imitima irondera, imitima iciye bugufi. Ibintu bitatu navuze ugende usura uvyigeko. Guhimbaza hamwe n'abandi mu bumwe, hamwe nuko uguhimbaza kwacu uteza kuba kuri centre kuri Yesu Kristo. Haleluya. Kandi duhamagarirwa guhimbaza Imana yacu muri imirite, mu guca bugufi. Niko guhimbaza Imana kukuri Imana irondera, nico Imana yifuza yuko tuyihimbaza n'imitima iciye bugufi, n'imitima irondera. Bamye batubwira ngo guhimbaza ku munsi wa kane, nimba byukuri guhimbaza ni kuzana umutima wawe imbere y'Imana, nukusuka imbere y'Imana. Uzoza uvuga uti Imana ndaje kugushima, sinje kuvuga nk'ivyabanaka cyangwa uze kura abantu bicembere bagusumba cyangwa urangene bambaye. Oyaye, abana b'Imana sico kituzana, ariko tuza tuje kurondera Imana y'ukuri, tuza tuje guhimbaza Imana n'umutima ubikunze, n'umutima uyishima, kuko nico Imana yifuza. Umugore yarizi ko ni vya bindi nyene vyabasogokuruza ku misozi nivyo tumaze mu imyaka myinshi tubikora. Hazi imyaka n'imyaka muri Minevame duhimbaza ku munsi wa kane, ni kwa kundi nyene oya biragahera.
reka bibe bishasha. Uzuvuga uti umunsi wa kane n'umunsi mushasha, kandi aba ari umunsi mushasha, n'umunsi ubutarabona. Uze guhimbaza Imana uvuga uti Imana uno munsi ndaje gushima n'amashimwe mashasha. Uje uvuga uti Imana wewe ndagushima kucuri, ndagushimira kucuri, ndagushimira kuco wakoze ku musaraba, ndagushimira kuko wacu umusaraba wakoze, ndagushima kubona warancunguye, ndagushima kubona ndico. Haleluya. Muri Zaburi 139 bavuga ngo ndagushima Mana ngo kundemye mu buryo butangaje. Uzosoma iyo Zaburi, ni Zaburi nkunda cyane. Ngo ndagushima kwandemye mu buryo butangaje, uburyo bw'igitangaza. No kuvuga usabame wibuka yuko Imana mu kukurema yaratinye, nta erere yagize, nta erere, uko yaravuga ati hamwe nogira erere sishogira erere, ukusa ni kuri nyene niko Imana yakuremye. Niyo mpamvu yuje uvuga uti Imana ndagushimira ukoza, ndagushimira ukondi, nimba wirabura, nimba uri inzobe, nimba uri mugufi, nimba uri muremure, uvuga uti Imana ndagushimira ico wangize. Imana irakunda imitima nk'iyo. Ntuzuvuga ngo Imana ngo kubera iki kwe utangize nka naka, kubera iki je ntameze nka naka, kubera iki nambara ikoti ntimbere nka naka. Oya, sivyo Imana ishaka, ariko Imana irashaka yuko tuzuga vuga Imana ndagushima, ndi umunyavyaha ukondi, ariko ndashaka yuko umbabarira, ndashaka yuko unkiza, ndashaka yuko umbohora. Urazi yuko mu guhimbaza harimo kubohoka, harimo gukira ingwara. Uzo wicara uhimbaza Imana, harimo kubohoka, harimo gukira. Ni Imana yifuza ko tuyihimbaza mu mpwemu no mukuri. Nitwe muri vy'akamenyero, nitwe muri vya bindi. Imana ishimwe cyane. Numva ntobandanya, sinorenza ngaha amasaha, ariko ndashaka dusenge. Sinifuza ko hogira umuhombe, nguze nk'umufarisayo ubwo umuvugo uti jewe vyanje ndabizi, jewe nukunyene meze Mana, nukunyene urabizi, nukunyene meze. Ariko Imana yashaka yuko uva muri kawewe, ariko ukarondera Imana mu buzima bwawe. Twunamitse imitwe, nashaka manze hari umuntu yoba ari hagati yacu yifuza yuko Imana ivyagira muri we. Kumbure woba waje umeze nk'uyu mutoza kori, kumbure woba waje uzanye umutima nk'umutoza kori, kavuga uti ndifuza ko Imana iba muri jewe, ndifuza ko Yesu aganza mu buzima bwanje, ndifuza kwakira umwami Yesu mu bugingo bwanje, kuko ntuzoshobora guhimbaza Imana mu mpwemu no mukuri igihe Yesu atari muri wewe. Sinzi aho bawicaye, woduze uto tubagufasha nimba yifuza kuba muri ubwo buzima bwo guhimbaza Imana mu mpwemu no mukuri, wifuza kwakira umwami Yesu, wifuza kuba mu buzima buhindutse. Aho buri hose, ndabona umwe hari inyuma yadugije ikiganza, hari n'uwundi ngaha. Imana yashaka kuba muri wewe. Reka duhaguruka aho twicaye, murashaka kugira ngaha imbere, mwe mwadugije ibiganza, karibu ngaha imbere. Reka duha amashimana, ni Imana igira neza. Naho bahari uwundi woba wumva ko wifuza ko Yesu aganza mu buzima bwawe, uve muri ka kamenyere, ntumere nk'uyu mugore w'umusamariyakazi yavuga ngo jemeye tuja gusengera hariya, ngo jemeye tuja ku misozi n'abasogokuruza y'abasogokuruza bacu. Ariko ni Imana yifuza ihinduka mu buzima bwawe. Igera ngaha, ni Imana yifuza yuko uhinduka, ni Imana yifuza yuko imitima inyotewe ijambo ryayo, haba imitima inyotewe kuyihimbaza. Reka dufashanye musubiremo aya majambo, vuga uti mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndatahuye ko wapfuye ukazuka bw'ivyaha vyanje, ndaguhaye ikaze mu bugingo bwanje, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Umpindura icare mwigisha, ivyakera byose bihite, byose bicike bishasha mu bugingo bwanje. Satani ibikorwa vyose ndabisezeye, ufute izina ryanje mu gitabo c'urupfu, uryandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye
kunyemeye nk'umwana wawe, nanje nimeje gukurikira ubuzima bwanje bwose. Amen. Murashobora gukurikira no protokole hajya. Reka abandi basabe duhaguruke. Nura mugenzi wari ampande yawe, niwumviriza amajambo avuga, niwumviriza uko abikora, ari kuvuga uti Imana ndaje n'umutima uguhimbaza, ndaje n'umutima ukurondera, ndaje n'umutima ukwifuza, umutima ukunyotewe. Reka udoze ibiganza vyawe. Oraho mwa, oraho mwa, oraho mwa, ami unkoreshe. Tinkoraho mwami, oraho mwa, oraho mwa, oraho, oraho mwami unkoreshe. Tinkoraho mwami, oraho mwa, oraho, oraho mwa, oraho mwa, oraho mwami unkoreshe. Ubuzima kwihaye ndashaka kumpindura, ndashaka kumpindura, zime nk'umufarisayo, ariko Mana ndashaka kugira uzana umutima uciye bugufi, uzana umutima uguhimbaza, umutima wifuza guhimbaza hamwe n'abandi, umutima uhimbaza uvuga wowe gusa. Reka wisengere. Mana turaguhaye icubahiro, Mana turagushima, Mana turagushima ku ijambo ryawe, Mana yuko ijambo ryawe n'ukuri. Turagushima Mana yuko wifuza ko tuba guhimbaza mu mwemu no mukuri, ko tuba gusenga mu mwemu no mukuri, tuzanye imitima iciye bugufi, tuzanye imitima ikurondera, irondera Mana kuguhimbaza wewe. Mana udushoboze, Mana uduhe Mana kubanya guhimbaza, Mana hamwe n'abandi. Mana tubi sanza kuri wowe Senyo. Mana sengeye umuntu wese, Mana nasengeye umutima wose uringa, Mana turashaka kuba guhimbaza mu mwemu no mukuri, turashaka kuba kurondera mu mwemu no mukuri. Mana tuwe muri ka kamenyero, ariko tubivemwo turondere wewe ico wifuza ko dukora. Urakoze mwami Mana, turaguhaye icubahiro, turagushize hejuru Mana, turagushimiye Mana, turaguhaye icubahiro, tugushima Mana ko ugiye kutugira abaguhimbaza mu mwemu no mukuri, kuko nico wifuza yuko tukurondera Mana mu gihe ngiki carashitse yuko Mana tuguhimbaza. Urakoze Mana, turaguhaye icubahiro mwami Yesu, turagushimiye, tugukomera amashi n'impundu zose, kuko niwe bikwiriye. Icubahiro cose ni cawe, ubu niwe bitazoshira. Ni mu izina ryawe tubisenze twizera.